Mama. Sa. Ko wicaye ngaha? Reka mwana wanje. Mvuye hamwe kwa muganga. Ntiworaba ahantu umva merewe nabi gose. Womenya yuko basanze ngwaye gose. Icara hasi tuvugane mwana. Tuvugane twicaranye. Hatari. None kumbwiye nicare ngaha kubera ikintu ntitwari kwicara indani mu nzu. Reka mwana, je mbona mwanyugaranye rega ndi kumwugaro. Ari bobo se hari? Nta numwe nasanze ngaha. Ahanye nusanze nicaye niho nashikiye. Kuko je nari mvuye kuri bya bintu nari nakubwiye je mwijoro bavuga yuko twodepoza. Rero niyo nari mvuye kuraba ukungene amafishaje ameze. Mugabo nsanze umenga ntibinyerekeye kuko basabye abantu bize ibintu bya plomberi nanje urazi ko ntigiye kubaka. Bintu nikibazo. Kirumvikana. None rero ti kwa muganga bimeze gute? Jaho ubona mvuye kwa muganga ahasa amahoro mwana wanje. Jewe sinzi uko tuzobigenza aho ugiye kumbura. Kukubura gute ugomba ugende? Aha ndagwaye ndaremvye gose. None ugwaye ntukirerega umuntu agwaye arakira. Reka mwana basanze mfise ikivyimba mu nda. Ikivyimba mu nda rero aho bigoreye ico kivyimba bambwiye ko gishobora kuvamwo ahubwo ni na kanseri. Bimwe bita ngo kanseri sinzi kuyizi. Mama ushatse kuvuga yuko ugwaye kanseri? Abaganga bambwiye ati mukecu uko bigenda kose genda wegeranya amafaranga uri buvurirwa mu bihugu byo hanze. Ahantu uri indege mwana jewe sinzokira. Sinzi ico tugiye gukora nawe urabona nta kazi uraro. None tugende gute ko ari wewe muje nama wanje mwana? Mbwira ico tugiye gukora. Ni wewe mutama nsigaranye mbarira. Cyangwa mama cyangwa baguhenze. Indira ndakwereka ibipapuro. Ibipapuro byose ndegeranye ndakwereka urabe. Nivyanditse je urazi ko no gusoma ntakibona neza kubera ivyiyumviro vyinshi ariko dogiteri niwe yabimpaye ibipimo byose bakoze. Banyeretse mu radio hose banyeretse nabibonye. Biraboneka radio niyihenda. None bavuze yuko byo gutwara amahera angana gute? Miliyoni 50 kugira ashobore kuvurwa ngo nkire. Miliyoni 50 ko ari menshi. Aha. Numbatse. Miliyoni 50 yene ni menshi. Aho rero nayo kuvurwa itike ntarimo. Itike yo kubwiki yo gukora. Reka nzokurira indege. Bambwira ati nuri indege simvugwa. Uzokurira indege? Nuri indege sinkira. Niga mu mafaranga tuzoyakura. Nawe umwana w'umuhungu numbwire ngene turi bubigenze. Reka mama naho ndi umwana w'umuhungu. Ndi umwana w'umuhungu mugurazi nta nakazi mfise niwe waturonderera ibyo kurya. Wumva atari kibazo. Uracari muto mu bwenge numbwira uti mama bigenze uku nanje rega hajya ubwenge urabufise n'unyungura ubwenge kuko nk'ubu ngwaye n'ubwenge hari igihe bugenda kuko mba numva nimereye nabi. Wewe uri bumbwira uti dukora iki turabe ko cofadika. Mama enda kwereke. Ariko ndiyumvira ikintu twokora. Reka turabe tugende tuze duterereze patiri mu ishengero. Patiri twumvise icatubwira. Duterereze twandikire tubwire chef de quartier adusabire ngaha muri quartier. Ama turabe ko boduterera. Kunzu. Hanyuma ikindi naco niyumviriye. Ni cyuko twogira. Oya ahubwo ndiyumviriye ikintu kimwe. Urabona wa mugabo wa mutama yahoraza ngaha umwe yazirandihira amahera y'ishuri. Buryo ujya mugabo ntiyoshobora kutugurana ayo mahera igihe narose akazi ntazoca je ndayamusubiza.
reka mwana uheruka inzira kera, urya mutama yarakenye, ariko burya hari igihe yoduterera iciyumviro, uragenda mubwire wumve ntagifise amahera nkamwe ya kera, ariko twogerageza tukaja kumubwira, canke ugasimbirana ukamubaza, ugasimbira yiwe ukamubaza, ukamubwira ikibazo nagize, urabona ko duherukana na kera, ntazi ibibazo kumbure noba ndimwo, hari igihe yoduterera iciyumviro. Urya mutama arafise umuhungu w'umutunzi atunze, afise amahera menshi. Burya ntushobora kugenda nkamubwira, nkamwiganira kugira ashobore kudusabira amafaranga ku muhungu wiwe. Hariho umuhungu mpora aza mu muduga kandi afise amahera menshi. Je nibaza ko urya muhungu yogira ico adufashije. Ico ciyumviro umwana uvuze co kuja kuraba uwo mutama kugira ngo urya muhungu wiwe ashobore kudufasha carico, ariko jemo n'abantu ubu barahindutse mwana, uzopfe kugerageza ugenda urabe, hari igihe coca mu basizi. Je nibaza ko azocumva kiragenda neza. None mama tuguma twicaye nga ari bobo, none zana telefone ndamutelefone. Reka wa muhungu we, kajya agatelefone kari ngaho mu nzu sinari nagatwaye, kugaraniye aho nyene. Odi muta. Karibu. Namahoro. Amahoro. Karibu wanje. Bari mwaraduhevye. Asha nyene ibintu biragoye, hari igihe usanga byatugoye. Ego. Twarabkumbuye mugabo akanya niko katubana gato. Karibu mugabo tuganire, ndakubaza nyene bimeze muhira. Ego. Mwakoze cyane. None mugenzwa n'amani. Asha namahoro mugabo atari amahoro. Nyene gatoyi. Mama wawe bameze gute ko numva mbere bambwiye ngo aragwaye mbwa narabuze akanya ko gusimba ngo nze kumuraba. Asha ko bisanzwe mu kintu cari kinzanye ni ca mama wanje kirimwo. Burya hariho ikintu cabaye, urabona ko mama yagwaye umwanya munini, umwanya muremure. Turagenda bamwe batubwira ngo n'ibintu byo mu Kirundi, abandi batubwira ngo ca kwa muganga, abandi ngo genda gupimisha mu maradiyo. Ntako tutagize ariko uno munsi tubona biriko birasendwa kuko ikintu twarose cinyishu, ikintu gikomeye cyane batubwiye kwa muganga. Hanyuma ico kintu uvuze ngo bababwiye gikomeye kimeze gute? Ku bisanzwe burya ibintu byo mu buzima ntibyoroshe. Hari igihe umuntu ashobora kubaho nakiyumvira kubera iki izi ngorane ziriko ziraza, kubera iki biriko biraba, mbira mbe nta mana ihari. Imana yandemye inyiyumvira kwiki, nk'umuryango itwiyumvira kwiki. Imagine iyumvire ukungene jewe nshobora kubaho, papa agapfa ndi ku myaka 5, tukabaho mu buzima bubi gushika n'iyi saha. Mama wanje bavuze yuko avuye kwa muganga yaje bamubwiye yuko ngo agwaye ibivyimba mu nda, kandi ivyo bivyimba ngo bishobora kuvamo kanseri. Nukuvuga ubuzima bwiwe ashobora kubwakwa mu mwanya muto. Ibivyimba vyo mu nda kwa muganga, none unyumvira ngo bavuze ko umufashije kwa muganga ntashobora kubivura. Numva ikintu basabye nico kubisanzwe cyari kinzanye ngaha. Bavuze yuko ivyo bivyimba vyo mu nda ngo birimwo kanseri. Iyo kanseri rero ishobora kumugirira nabi, muga mu gihe ngo ivyo bivyimba byoshoboka yuko bashobora kubibaga,
ngo yoshobora kuba. Rero mu bintu byari binzanye nico cyari kirimo, kubera murabona yuko twebwe tutifise ariko umuntu agirwa n'uyundi. Nico cyari kinzanye kugira kumbure ngo ndabe ikintu mushobora kudufasha. None ga mwana je ko nengo ubu ntaco no wafasha. Urabona aha sanze nanje ndiko nicaye ngaha ahantu ariko ndateka umutwe. Ndaba utuntu tujyana turiya natwe ubu turagaragara. Jewe ego kumbure murambona kunzira mugira ngo ibintu biruzuye. Yamara ntaco mfise no gufasha mu imisi. Kuko nutwo na nari nizeye nogira ico mfashije. Twari utwo mu mashira hamwe. Nta kintu mfise kweri muno mwanya mbona no gufasha kweri ntaco nsanganye. Kuko kubisanzwe kuva je nkiciye ubwenge, umuntu nagumye mbona atuba hafi yari wewe. Iyo habaye akagorane muhira twitura wewe, kandi ubu wadufashije ibintu bikomeye cyane. Niwe waciyuza mu bwenge bwanje mvuga ati reka n'ubundi ngene ndamwitura ko mbona afise umuhungu, kumbure uyo muhungu asanzwe hari ikintu amaze kwigeza ko arahageze. Ndavuga ati nogenda nkamwiganira yoshobora kumbure kuja kumbariza umuhungu wiwe akagira icyo adufashije, kuko batubwiye ko bisaba amahera menshi kandi kubaga ivyo bivyimba atari byobera ngaha mu Burundi. Tubigenze gute? Uko urambira umuhungu wanje, ego umuhungu wanje afise amafaranga kandi ujya muhungu aranyumvira. Sinari navyiyumviriye ko mugabo kubimbaniye. Reka tuzosimbe tumubaze. Nta kintu mpora ndamusaba ngo anyankire. Ujya muhungu wanje yanyumvira mugabo nyene ayo mafaranga mushaka ngana gute. Twumve ko arayashobora kuronka mugabo arabifise ibintu yafise ibirara hanze no mu rugo. Ijya imodoka vyose mbona tondesha bya bikamyo ibiki. Jewe ico ndamusavye ego je baramfasha n'ukuri sinamuvuga nabo umwana wanje kandi nabandi ahora bafasha. Na mbere reka tuzosimbe tumubaze, nzogenda ndamubaze mugabo tuzojana tumusigurire twumve kumbure yogira icyo adufashije. Kuko erega umuntu agirwa n'undi nkuko bivuze. Naho je hajya nabafasha nuko nari nkibasha, nari ndabifise nanje urabona ubundi ko ndasaza ntaco ngifise mugabo reka tuzosimbe tumubaze. Yego murakoze. Kubisanzwe jewe nka wewe nagufata ko ari uri papa kuko niwe watubaye hafi. Je nabona n'amashure kenshi niwe wandihira, narabona ukazama mukamuha hanyuma nkashobora kwiga ndaheza amashure. We kubisani wagumye tuba hafi mugani ibyo nabona yuko bigoranye. Mugani ubwo bigoranye ndavuga ati kumba urya muhungu wawe yogira icyo adufashije kugira ngo dushobore kuva mu izi ngorane turimo, kuko urabona ikibazo gikomeye. Kamana wanje sinokubwira ngo ntibizokunda. Gira ivyizigiro. Burya ngiye ico kintu uvuze ni ciza. Uwo mugambi reka tuwupfundike. Zorabe ku munsi wa gatandatu. Kuko niwe bakunda kuba bari muhira. Bararonka akanya ko kuruhuka bajya abantu bona babadandaza. Niho baronka akanya. Tuze dusimbireyo. Uzompitane ngaha hakiri kare. Tugende tumurabe ndamwiganire. Nuko jewe mwana wanje ico ndamusavye kenshi ahora bikora. Jewe nanje kandi uko nakuze uko nabareze barafasha ko bakuze nabo babimbonako. Bijya narabikora kandi nanje n'ubundi ababaye kuba ntafise ico ntunze ngo nce ndagura. Kuko twebwe urukundo nico nareresheje abana banje kwama bafasha kuko naje nakuze ndabikora na data niko yarameze. Bijya rero n'indemano nivyo twamanye mu muryango nivyo twamye dufasha n'ubu nabatari yaba twari dukeyi numva ndatuguhaye reka tuzosimbe tumurabe ku munsi wa gatandatu. Ariko wihangane ndakuremesheje mwana bizokunda. Nukuri je nta kidashoboka. Subiza umutima mu nda. Nize yazoyaduha. Ndagushimiye cyane ko ubinyemereye. Kandi nari sanzwe nzi kuri umuvyeyi utegerezwa kubikora. Imana iguha umugisha. Nukuri nibaza yuko kuwa gatandatu inkoko niyo ngoma. Je nzoba nahashitse kugira ngo kumbure dushobore kugenda tumurabe kandi ndazi ko azobikora. Nta ngorane. Ndizeye n'Imana yo mu ijuru izodufasha. Nta ngorane mwana. Je ndizeye ko bizokunda kandi uwo mwanya ivyo nokoze vyose oya ndabihagaritse. Mugabo dufashe uwo muvyeyi wawe arokoke kuko nawe niwe wogira amahoro mu mutima.
kandi numvise agahinda numvise ko nanje bindemereye ariko reka tuzobikore. Murakoze nawe. Reka rero ndabareke ushobore kugenda kumbure na mama ndamubwira ukungene bimeze agatima kabe kararema kuko hajya iyo umugwayi mubwiye ikintu ciza hariho n'igihe nawe acakira kubera ko aca yumva aruhubutse. Oya no muremeshe ndakuremesheje mwana ko bizokunda. Ndabashimiye cyane mutama murakoze mwana. Imana ibaha umugisha. Kuri murakoze namwe gushima Imana ijane nawe kandi borohereze mu byo muri ko murifuza byose kandi Imana izobikora kandi yarabikoze ko mwatumbereye ngaha reka nibaza ko Imana izobikora. Murakoze mugira ibihe byiza rero. Yego kandi umubwira gwarakira mama agire n'ivyizigiro. Yego reka mbandanye two narindimwo. Yego kuko sindabaherekeje. Sawa murakoze mwana. Ndagize bwakeye. Aramutse pa. Mahoro. Aze neza. Yego ndashimye. Yawe ni sawa. None ko mungende amasaha nanje urabona umwanya wo kuja kazi uriko uragenda nibiki byabaye ko untese surprise kandi telefone mwari muyifise mutandonde ku telefone. Yego mwananje. Icyanzinduye ugiye gituma tuguteye surprise. Nari mfise ibintu bimbabaje. Nanse kugutelefona kuko nziko telefone uhava umpindi rendezvous. Mugabo nari mfise ikintu kimbabaje cyane naho ntari kugusanga ngaha nagusanga no ku kazi. Mfise ikintu kingoye nico gitumye nzinduka ndakwitura. Yego. Gasha ico kibazo cyo bacabaye ni kibazo nyabaki. Yanka yoba yagize ikibazo yoba yapfuye canke yoba yavunitse. Uyise umukozi yahora turagirira burya. Nico cyo nibaza ko cyo bacaye turimo zinduka amasaha uko amasaha ubu naba abari mu ijambo baragiye. Oya mwananje. Cyo ikibazo canzinduye sico. Inka yawe irakomeye no kuri kwa Mungu. Ahubwo uyu muhungu wamwitiranije. Uyu muhungu nawe utamwibuka. Uniya n'inshuti zacu n'umwana w'umuhira. Uyu ni bamwe bahora batugemurira wewe nuko waciye uja kwishura ukacugenda utasuye kumubona. Burya ikibazo kinzanye cerekeranye n'uyu yusu umukozi ahubwo n'umwana wo mu nzu. Ikibazo rero mfise nico catumye nzinduka nico nanje kugutura ndabico wodufasha. Okay namenga nijya nka yagize ikibazo canke nkamenya nibaza ko ari ikindi kibazo cyo muhira cabaye ariko ndibaza nta nakimwe mugabo urabona ko umwanya urikuranjana dukoresha umwanya tumakure kubera umwanya urikurandana naho ku kazi ntonda akazi saa 8:30 none urabona ni saa 8:15 hano hasigaye iminota 15 rero mukoresha umwanya kugira ngo nimba ari byo bizasaba ko tuzosubira kuvyiga hama tuzorondera undi mwanya mugabo dukoresha umwanya kugira nshike ku kazi hakiri kare. Icyatuzinduye sikindi urabona uyu muhungu je nanje kutakambira urabico wodufasha kubera kuko umuvyeyi wiwe aragwaye n'inshuti zacu n'inshuti twakuranye twabanye hanyuma rero jewe twaje kukwitura kuko yaragwaye hanyuma uyu mwana arazarambarira ingene amerewe hanyuma nanje narishikiyeyo sanga no kuraragwaye yagwaye ingwara y'ikivyimba barambwiye ko ishobora kumutera kanseri bamusavye yuko ugenda kwivuza hanze ubwo buryo rero nanje baje banyitura ngo ndabico no bafasha mu muryango ndarabona ubwira ndabura ndababwira ati reka mbaze umwana wanje niko kuza rero kugutakambira nkuko wamufasha nabandi ndabico wofasha kugira uwo muvyeyi turabe ko tworamira ubuzima bwiwe. Papa chef muba mukoze no kuri kwimana wese nkenera kukumva kwanza edare kwanza wewe manzusohoke mutamurazire ikintu kimwe kihari uri umuvyeyi wanje kandi ndagukunda kandi ndakubaha kandi urazi ko rimwe na rimwe iyo hagize ico ndonka ndagufasha mugabo ndagufashije urazi ko nabambere wahora ubazana ukabazana nkamana n'ubu nyene twosohoka ubu nyene hakuri pango dusanga hari abantu 10 canke barenga bakeneye ko ndabafasha none misi yose nzokwama aha rero mwahahinduye muri HCR
kuko buri mwanya nama numva ngo nkeneye kumfasha ngo nama nkeneye ko abana bariya ngo ndabafasha umwanya wose nawe nkanumva ka telefone ngo nkeneye 100 nkeneye 200 nkama nagufashije n'umugeze no kugwego guko zurazana n'imfuvyi z'ahandi n'ahandi ngo ndazifasha ivyo bumva je nzohava ndabiva mu gute ubu ngeze kuri etape yuko jewe mfashe umuryango wiwanje kuko ubu nanje narasohotse mfise umuryango mfise umugore mfise n'abana ndiko ndabaronderera akazoza n'amahera nzoza ndiko ndaronka nzoherera mu gufasha je bizogenda gute tubabarire patro no we nakubwiye gusohoka hanze kwanza edahire manzi usohoke wewe ariko mwananje burya ntiyaravuze nabi wari kutwumvira uyu sinkeneye kumwumva kwanza nasohoke yego nyumviriza basi nkundira inumire mwana nkundira basi unyumviriza nyubaha nk'umuvyeyi ugira icyo dufashije sizosura kugaruka wewe urabona ikintu kimwe kihari bikaza kurenga intuze nawe mugenda mujanye kwanza nawe mukurikira ariko ari kunyumviriza kuko uyu mwanya ndetaye muri ko murantesha n'umwanya wakazi uyu mwanya hageze ubu ni 7:20 harageze ko ntonda wakazi kasigaje iminota 10 naguhaye kandi nzi ko hari ibintu birebire byiza ugombuze kumbwira canke ari nk'ingorane ziwawe ufise kuko uri umuvyeyi waranyigishije warambyaye mugabo uri kuzana abandi ngo nimfuvye ngo nze ko zifasha n'abandi bagowe hariya hirya nje kubafasha ivyo bintu je umva no biva mu gute misi yose nama ndiko ndafasha abaca ngaha ngo dufasha nkama ndiko ndafasha ivyo mfasha je bizokoma byama vyuzuye mu nzu mwananje ariko mwananje mwananje de ariko mwananje mvira urabona misi yose wazanye abamfasha kunzindukira nk'iri joro umukoshe wo mu gatondo ngo nze gufasha abamfasha none je misi yose inzu yanje yabaye hasi kugira ngo misi yose banze maduze ngaha tuvugane kwanza binatse ngaha asha yego mwana ngira wotsindisha barira tengira ndakubaze urabona misi yose wa muri kurangora ko nkeneye ibi nama nagufashije nta n'umusiri migenda kwirengagiza none bugeze kuri etape yaho tugenda ukanzanira imikoshi yose imfuvyi n'ibiki n'abatwa bose ukayorora ndaba nkajya gahungene kambaye ne uturayacize ugacukaze nangangu kazinye ngo ndagafasha urazi ko mfise inzu mu Kigobe ndiko ndadoza aha muri quartier Zege baravuze ko atamuntu numwe bakeneye ashobora kubaka harya atakaduza etage inzu zose ziri hajya ziri an etage mugabo nawe ucunza nibibazo vyiwawe nzana abatwa bose abagwaye nabagwaye amacinya bose ngo ninjenze kubavuza n'ivyo bintu je no biva mu gute kandi uri mutama ndakubaha mugabo irikosa ukoze uno munsi urisubiriye nudusubire no kumpamagara mu bana biwawe misi yose ugenda uyorora abo yorora uzana ngo nkene ndabafasha ivyo cyo no bivamo nama nagufashije byaraheze waransohoye byaraheze ubu nawe hageze aho wigwana ko tukagwana ko n'umuryango w'iwacu mugapana kuzura yorora imfuvyi n'abapfakazi bose abantu babuze n'abagwaye amacinya babyimbye amatama ngo keneye ko ndabavuza jewe ivyo je no biva mu gute ntudusubira n'undi munsi Bujumbura ndazi kuri kurubaka Izege ndazi kuri kurubaka ntacukora ngo mpishe nukuri sinazanye ujya muntu umufashe ntazi ko ivyo uri kurabikora ariko Imana yaraguhezagiye urahezagira abandi nimbara yako wari kuronka wari kumufasha kuko umuntu nafashe wo banganya afasha ubikwiye gufashwa rero nta umenye yahurira n'undi ujya mwana ubona nazanye iyo umufasha ejo kumbure nawe yo gufashirije abawe ne nk'uburi kuraraba nk'umuntu w'ikibutura nka kurya umushenzi nkurya n'amafaranga jewe mfise Actrosi inzu zanje ziko ziraduga neza amafaranga narondeye vraiment je ndikwije kandi abana banje ntibaremewe kugira ngo bazobeho mu buzima bubi kuko narabarondere narirukanje ndasatira hose ndarondera amafaranga nundi kumwe kujya umushenzi nkujya n'amatama yabo bubimengo nakayabo kuyinutse kayabo ko mu gipadiri wocumira kaza kumfashisha abana amfasha abana mu biki abana biwanje je barikwije kandi nanje umuryango wanje urikwije mpagaze neza umugore arafise akazi naje nafise akazi kandi ibintu bimeze neza ubu rero ibyo kumbwira ko ushobora kumbwira ko uriya muntu aza kumfashiriza umuryango icyo je ntavyo numva ahubwo rero ugasubira no kuntera induru ntuzusubire no kumpamagara umuhungu wawe duhuye uzoce hariya nanje hariya misi yose naho nzwa ndi mu modoka duca nduzibiye kugira ndakwereka ko nawe kuko naramaze kubona ko nakwirereyeko misi yose ndondera amafaranga wamubona ko mengo amafaranga naho kuma ndiko ndafasha nsanzaza ibyo je sukometse ariko mwananje ibyo uvuze ndakumvise nta muntu yigera yikwiza amatungo urayafise imidugu urayifise amazu urayafise n'ayandi uri kuraduza nta muntu yigera yikwiza ko n'umwami yarateye urushinge kandi ikindi no gutekerera
ukora icyiza ukagisanga imbere, wakora inabi naho ikaguherekeza. Ujya mwana ubona naho uvuga ngo vyimbye amatama, ugiye umufasha naho uvuga ngo ntacyo yogufasha, ejo uwo muhamagara ukamuha n'akazi ko mu nzu akazogufashiriza abana mu kugukorera neza. Hari bimwenyu tubora mw'ibarabara bakagukorera amadega muhira akakwicira abana canke akagenda kwivye canke bakamuha mesiyo yo kugukorera ikibi, ariko ujya mwana n'uwo mu muryango naho utamufashije nta kundi. Sha ubaye papa magenda kuvunaguye iyo aza kuba nka murundi wambona bisi yose wamukwega imishenzi n'ikuturana nguzaniye ngaha mu rugo iwanje jewe edahere n'umwanya uri kuranja naho kuja ukatubisanya kwiwe. Kubisanzwe nkawe ubona twoca tubigenza gute? Nawe vuga twumve. Je gusa nkishika nujya mutama, gusa ujya mutama we yari yitanze bihagije. Tukihashika nabona umengana umuhungu mwiza akiri na muto wanashima ntakuze cyane. Je nabona adakuze gose uko nari ndamuzira siko namusanze, mbona umenga aza kuvyakira neza. Ariko mutama gitangura kuvuga, mama ukuntu yatudumuye, ukuntu yatuguruye n'izina ry'Imana, navuze ati none mwiyisi aba n'abantu cyangwe hari ibikoko? Abantu nta mutima bagifise n'izina ry'Imana. None nta nubwo yabumvirije yumve n'icari kibagenza basi. Iyo twumviriza hoho yari kugira basi n'iciyumvira duterereye basi nawe tukagira ico icavuga. We yatubwira ngo akazi ngo ibiki, amubwira ngo anzanye ngo ubuhungu ngo buvyimbye amatama, ngo ibiki ngo bugwaye amakwashi, ibintu biyobeye bimeze ukuru. Avuga aho ugiye kumusega nyene. Ngo ngiye kumusega, ngo ngurumva yatanguye kumbwira ngo sango n'umuntu ngo amuragirire inka muhira, ibintu byuko ngo ndumukozi ngo yamuragirire inka ngo kwa papa wiwe. None uwo baragira inka ga mwana, none wewe si umuntu nk'abandi, nta jambo yovuga abantu bakumva. None mama bajya je nka jewe bajya jewe yumvira bajya ko bansumvika jewe. None nyambara amashure yize nanje narayize, yego nibyo ujya mu papa yaramfashije, mugabo nyamba Imana yaramufashije akaronka akazi, je nanje nzokaronka hanyuma mere nkabo. None yoca afata umuntu nabo uko yishakiye nk'ukura. Sindisha vu umwana ibihe bihe ibindi kandi amahera ari mukahubona. Ahubwo je kintu ari kintu gusa naraye ndiyumvira mwijoro. Burya akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Nubwo ujya yamfashe nabi, je ndazi yuko hari abandi bantu bameze neza. Nako ndumvira yuko je nogenda mu gisagara. Jewe akazi kose nzobona mama nzogakora. Mugabo intumbero yanje nyamukuru nshaka nze ndarondera abantu bona bafise umutima wo gufasha, ndabiganire ikibazo mfise, numvirize ko hari ico bontura. Jewe Imana ifashije no kwa president ndashobora gushikayo, mugabo mbone yuko wowe ukize. Erega mwana, cyo ciyumviro waravuze cyo kuja mu gisagara sinda chance. Mugisha uvuze ngo uzoza uraraba ngo abantu bafise imitima myiza ngo bari bubwira ngo ciyumviro cawe. Ujya wewe ntiwagiye uzi yuko kwakira, ntiwabonye ivyabaye. Ujya nta muntu uzorabisha amaso umwana, ahubwo jambo nawo biragiza amasitwa bishira mu masengesho, akaba ari Imana ikuyobora ikakwereka umuntu witura ari bukumviriza.
burya twese tugenda tuyagayaga ariko ku mitima tutameze kumwe. Ico nico nokubwira coco, ubusenga cane ushira amasengesho imbere, hama Imana ihezi ituyobore ikuyobore no muri ico gisagara uzojamwo. Kandi ijambo ndakubwira urizirikane, umuntu niyakugirira nabi ntuzokwifuze n'umunsi n'umwe canke ngo urote kumwitura ikibi. N'Imana urazi ko itakwigisha gutyo. Ikintu no gusaba kandi nongera nsaba Imana yaremye ijuru n'isi izokugururira inzira aho uzoca igukuburire, maze uzosaba n'uzokwitura kugira ngo aguhe ako kazi azokumvirize kubw'ubushobozi bw'Imana. Hanyuma nawe uzombera umwana w'imbere, uzokubahe ntuzomere nka ya misore ya yindi igenda ikabona yuko ariyo yonyene umenga iri kuri iyi si. Uzokwicishe bugufi mwana nkuko nakureze. Hama numvise yuko ufise umutima wuko ushaka kuzorondera kugira ngo igishoboka cose nzoshobore gukira. Ntuzokwigera ugendera mu nzira mbi, ntuzokwigere wiba ngo kubera jewe burya Imana niyashaka ko nkira izotwugururira inzira nzokira. Abagira neza barahari, si bose bafise imitima mibi, hariho abafise imitima mibi nivyo, hariho n'abahezagiwe n'Imana bafise ikigongwe. Hakurya wavuze uti tuzokwitura abapatiri, eka abantu bose batandukanye, amadini atandukanye, abaporoti, hariho n'abisilamu bafise ibigongwe, hariho n'abakizwa bafise ibigongwe. Bose ico tuzokora kizoshoboka, tuzoterereza, kuko burya ibyo bazoba batanze bazobihemberwa mu ijuru. Hanyuma ikindi nokubwira, uzokwamuja mu migwi y'imisore n'abantu bafise imico myiza, kuko burya ugendeye mu mugwi w'abantu bafise imico mibi nawe ufata imico yabo. Ndagusavye mwana, ivyo bintu uzokwamuvyibuka, uzobizirikana, uzomenya uti mama wanje yarampanuye ibi aho ndi hose. Ivyo kabizirikana bizogufasha. Mama nukuri jewe urakoze, ndazi neza yuko kizogenda neza, uko wanashima. Jewe burya singiye no kuvuga ngo ngiye gukora akazi, uko ndazi by'ubuzi biragoye, nta kazi noronka nshobora gukuramwo ayo mahera yose baguciye. Ariko ngiye je kurondera ubufasha bw'umuntu yodufasha, kandi ndazi bizogenda neza. Rero ngomba nje telefona umwe mu byaranje ndamubaze, ngomba ndamutelefone Poli ndamubaze, numvirize yuko yoshobora kumpa indaro y'iminsi mikeyi kugira ngo mbe ndarondera mpige nako kazi mba ndakora kugira ndaba yo kurya, nongera nza ndabaza abantu kugira ndabe ko boduterera. Imezagiro yanje mwana ihezi gukurikira, kuko bavuga ati havuye Imana ukurikirana umuvyeyi. Jewe ndaguma ndi kugisabisho, Imana izi kumfashirize mwana, tuzosubire kubonana turi bazima, aho bukera ugenda ushika mu mahoro. Urakoze. Ikibazo nyabaye muhira ahanasize mama gwaye. Ni ukuvuga mama bamutoye ingwara y'ibibyimba byo mu nda, kandi ngo afise kansere mw'ibyo bibyimba. Rero ngo ivyo ngo uko igihe kihaca ngo niko ivyo bibyimba, iyo kanseri iva muri ibyo ugaca imudugama. Burya kuri iyi si twese ntubone usa neza, uronka ivyo urya, uronka ivyo wambara, ukambara neza ugasa neza. Burya twese ntituba tuzi ibibazo biba biduhanze, ariko
umugabo wa vyose, umugabo w'ibibazo vyose ni Yesu. Senga uje imbere y'Imana, usenge, umusengere mere wawe, uzoraba yuko Imana itakwishura, ubigira umutwaro, sibyo? Ibintu ndiko ndakubwira ntubifate ngo ko namye senga kuva kera ngo none ngo katagihinduka. Umusenga, usenga Imana, uragize uwo mutwaro Imana nizokwishura. Ndakubaza ikintu kimwe, muri bya bibosi bihora biza ngaha mbona biza kubaramutsa, nta n'ikibosi na kimwe ushobora kumpangira n'izina ry'Imana bazi. Je nzopfuma nemera basi kumukorera imyaka 20 muga ntahembwa, muga mbone mama ko abayeho. Icyo bigabo urabibona kurya imidavyegaritse imbere ngo harico pajya ni hamwe wowe uriko uriyandagaza gusa, ahubwo wovaho naguhana amakofi bajya ntaco bikura. Nije ndabakubwiye sindabazi bazi bajya ntaco bikura, naho wobwira upfe, urumva, naho wobwira upfe ngira ugeze kumpfira kuguha igihumbi kimwe ngo genda kwa muganga ugura umuti w'umutwe, urumva, paracetamol ntibagugeze. Ariko rero gayoha burya hari ikintu ntakubari, burya nanje burya mvuye hariya nje ndakugana ngomba ndaguterereza ikintu wumfasha. Burya ndiko ndaca kubagezi ku nshuti umugenzi nterereza. Hari umuntu tugwaje mu bitaro, ni mu vyaranje, umudamu agwaye igihe kirekire, bamupimye ibintu by'ibibyimba mu nda, none batubwiye ngo azoja hanze, umuryango twirutse twabuze. Ure nafashe umwanzuro wo guca ku nshuti umugenzi wonzi, abo tuzi abo tutazi, tubabwira ico bodufasha. Rero nawe mboneyeho ko ndosaka akanya ko kuganira ko ari kurambaza ivyo urya muhungu, urumva rero mboneyeho akanya ko kukubaza uzuraba ico duterera kweri nk'umuntu ufise umutima w'urukundo. Jewe narageza ivyo nshoboye mugabo narananiwe. Rero uwo muntu nagomba gufasha uramuzi, ni mu vyaranje w'umugore, yego, kandi arafise n'umuhungu mwoba urungano rwawe muhora mugendana. Je naco ndagusumbije naho ubundi mukwaze mukiza, maze muragenda mubaza abandi murakwaje bashobora gufasha. Natwe ntihagire ico tuzobaha mbwa muno mwanya. Naco ndagusumbije kabisa, je ndahanye nukunyene. Emwe nta kundi cyo dawe nagira mpora mbona wicaye ngaha nkabona iyo nciye ngaha agacupa kamwe akandi ukiyongera. Erega imfashanyo si nyinshi, bitanga umutima. Ngeso gufashanya twari tugiye kuyigira umugenzo, tukama dufasha ko natwe tuzofashwa. Ugufasha umunsi nawe hari gihe jo azosanga adafashije wewe azofasha biwawe. Mutejo ijuvuze nivyo birumvikana, ariko rero ngaha mwisi hamwese mutama abantu turatandukanye. Uwo mutima wo kwiruka urondera gufasha ugomba gufasha si benshi bawufise. Amivyerekeye agacupa mutama, agacupa ushobora gusanga ari umugenzi akanguriye, kazi nzoreka kunywa agacupa, umugenzi usanga nguriye agacupa nzogasoma, kandi hajya ngenzi menwa na nyene gusa bandanya wiruke. Ico ngiye kugufasha ubwa mbere nzogusengera kugira ngo iyo mfashanyo iboneke. Nyambo no munsi y'ubuzi wanje ko bagasupari hose bashobora kugufasha, no muzi nyamba ubuze ejo bandanya ntudebukigwe, bizogenda neza mutama. Ahubwo rero kuraje mutama wanje, kuraje, umutima ubugumane, Imana izoguhembere. Ngaha mwisi ho nta uzoguhemba, ni Imana yonyene.
Karibu. abo kwa mabuja Meze neza. Karibu. nsawa nani Karibu cyane. kumeje gituma wamutekereje hano hawe ibera ahantu hatuje sana Tuje cyane. Karibu. yego stare gute rero mwatekereje Natekereje kweri ngako yamba ndice nyene. irongo ryaguteye Je ntarungu ngira mba ndi ku telefone. Muje kuri yadiri. Aho nibya. yego Yewe karibire bicare ngaho. yego samana Yagebye. zikora amakwikwa gende mutoyi je ntaco ngiye je ngatura kwigwa gahunda za freshe bivana ahantu kwera uba wicaye kweri reka reka sha ubona yose nabi gute Basha bitwengera nimureke kunshisha. Zova. urabiriho nyine Ako ahantu mbino mvura wibera mwiciye. iyi mvura asha duciye kwibari ngaho no twugamye akuyaraba ega akababaje umutima akazindura amaguru hari impamvu twayicitse Sha birumvikana. Cya kibazo umuntu ntashobora kugisinzira. ajya mu Maze imisi nanje buryo iyi mvura n'imvura irikiragwa nategetswe kuba njyamye mugabo mva ndabuze amahoro nyene ncamba ndicaye kubera hari igihe nyene ufise ikibazo wumva utoryama ngo usinzire. Namwe nico catumye muyitamo. twemeye turanyagirwa Ni muri abantu b'abagabo. Umwe wese avuga iciyumviro ciwe yumva dupataje ivyiyumviro. Mugabo vraiment kirya kintu tubikore mu nzira kuri abatugaye. Kandi natwe turi abantu baciye ubwenge. ahubwo je ndafise idena none nta kuntu twamukuzamo mugabo uraraba neza tukamwica kweri Bashaka kuri kumana twokwica umuntu. Oya. Cacimvira Jesse ndabishihiye ntitwokwica umuntu ntivyokunda. Mugabo je ndafise iciyumviro. Tworaba nk'umutego tumutega utuma afatirwa mu ikosa. Ubanza kuba biciye. ikintu nariko ndiyumvira ico ciyumviro cawe ni sawa kabisa Ni gato. Ntasoni. Nibiki bireho nibiki. Uraza gukoropa hari abashitsi uduza amaguru abashitsi ubahonyora ugira ibiki ivyo nibiki. Babarira ama. Iyo ndero wayikuye. Nabonye umenga Abwira indero kandi we nama nakubwiye. aba bahungu bavuga higa nabonye umenga jewe wana Nini uraza kutakorofisa kare uza gukoropa amazi abashitsi basarukiriza amazi birato. babarira basi. Ngo urufasoni kwawe no. Iyo ndero nka kandi urazi naba nabikubwiye uzoyibana hariya. Hariya. Yagiesha mandana. je hari ikindi kintu maze imisi numva rijya zina ryavuye ngo gangi nta kuntu umuntu ashobora gukora umuti tugakorera kuri rijya zina ega ntujugurike cyane ngo gangi rijya gangi nigaye nta bindi bibagiye harya baba bashatse nyine bagiye kukenyuriramo Nigaye. None urumva birayobeye sinshaka kubona ikintu twokorerako. Hirya zina simfite ikintu tworikorerako ariko hari nimero shasha amazina isakoresha. Ya nimero burya ntawe uyikorerako. Hari nimero ya telefone kejo nshasha. Umuntu arashaka kuyikorerako na nyarya rishasha umuntu agaca avuga ati umuntu akamwagiza amakosa akavuga ati kubera amanyanga yiwe do yarahinduye ni nimero. nico Gusa sinumva neza ikintu twoyikorerako. ewana mingwani yiwawe nyumuheri ukuntu tumva umuganga tumukuremo roho ahubwo rero urazi ndaguye ndagarutse guhomba 500,000 kundwi turi batatu urumva ni 1,500,000 urumva ko ari amahera menshi wana mwana cyangwa ngo atunganye ibintu fresh abitunganya gute wewe jama guma duza ama etage twege turapigitse urabona ubuzima ngene buriko burazimba namwe mishinge mugosora ingohe ngaha zosanga tiko dukorera mu busa Bashaka kwimana ivyo bintu muriko muravuga
gukora amaraso ni ikintu giteye ubwoba ivyo birumvikana kandi nanje ndavyumva aduhomvye amahera menshi kandi ntiyinjiriwe sinumva n'impamvu abigira gusa mwaje ndasicimvira burya amaraso arahuma abashamukuri ntitwica umuntu twicisha umuntu gusa je ndasicimvira tuzotume tumutega agakobwa tumubeshere ko yagira akaviyore iryo si kosa ryo mukura mu kazi tutiriwe turakora amaraso tukamutege je rero hano ndafise agasista kabangaha turashobora kugakinisha idiri mugabo akondisiyo yuko nawe azogira icaha kuye kandi urumva amafaranga kumuha amafaranga n'ibintu bisanzwe amafaranga yorya agahera ni umushomeri ntaco ariko arakora akondisiyo yuko nawe aca aronka posta acokera urumva hazohapfuye y'umuntu ca tuduga ibiti nawe mugaca aronka akazi si kesho y'iposti canke amafaranga naho tutoyamuha mugabo nawe agaca aronka akazi namwe murazi ngorane we gusa twege idiri gusikunze bira kavaho ewa nta bindi je numva ari karanja no mu mutwe ahubwo rero we ni uri yacu wiwe we ni uzi map yiwe ingene bipanze imisi yose kandi urabona agiye ntizobushikiriwe uburongozi buzoburi hejuru haratetewe we natwe duze hariya chini ya urinzi hanyuma mudutunganyirize neza rero twe tuba dushaka nk'abamwebwe regana tujya turonka ni kubera mwebwe je ndazi umunsi akunda kuba ari ku kazi ari umunsi atigera siyo ajedi imisi yose ni habari ni guca tumutega uwo munsi isaha yose urumva ni kuvuga isaha yose twogira isaha yose twomurungikira uwo mudemu iyo tegerezwa kumusangaho kandi barazinanye urumva azogenda museduize yigira utuntu kugira mu provoke kugira ce turonka tumufatira kubera basanzwe banazinanye ya urazi yamaze ngaha gutembera umudemu barazinanye nzomupanga fresh ndamushire ku murongo agende nyene ucubibona nyene azogenda ari jedi twese nyene twisibishije nyene hamanye aca musanga mu biro ntituzoba twasivye kwanza turi ku kazi mugumva aca musanga muri biro atawundi muntu ariyo asha sava kirariye kuko twica umuntu frame amaraso sinavyiza yo apazona dukurikira basanga turiko tugira ibibazo muri kazoza rero murakoze ko duhurije ku kintu kimwe ubuya ko dufashe ingingo twese dushobora guhuriza ko ubu sava reka jewe nzoca ndabaha inyishu nzoba telefona ndababwira ukuntu vyagenze tuzoca tuvugana umugari murabona iribangane hagati yacu turi batatu kandi batatu badatana mu ndagano murabizi ishiga rimwe rivuye mu mashiga atatu havuyemo rimwe nkono nisha abantu siyo na wasi abatwe turi abantu bakuru nta kintu kizopfa nawe uzorimena uzomumeninda oya twe naco twabimenya kweri turi abantu bagabo kandi twafunditse idiri ni imwe kandi ifise intere kuri twese ikintu kimwe coco nakubwira ndakuremesheje nta kibazo na kimwe kizoba twereka dukora akazi kiwacu gusa si sawa yego Allo? Oui. Ndabaramukije. Namahoro. Mwebwe ni mwebwe muba mwitwa ba Gael, niwe woba witwa Gael. Nibaza ko jewe nshobora kumenya kweri gusa nari ndabakeneye akantu nari nshaka ko tuvugana kandi n'akantu kihuta. Oya nukuri mwonyigorera ndazi yuko nyene naho muri mu biro niko ndabasaba ati mwonyigorera ndazi yuko mufatirwa n'amabanga menshi mugabo nari mfise akantu nashaka ko kumbure twoyaga kandi n'akantu k'akamaro kumbure kogira ico kabafashije
ejo mugejo ni kera kweri ni ibintu birihuta boss birihuta vraiment birihuta kuko ni ibintu nyene bidakunze ko tubonana hashobora kubamo akantu k'akayerere cyane ukuri ntiwomenya kweri ntiwomenya mugabo ndazi sindi umuntu no kugirira nabi kuko yabo kugirira nabi cyane kugutelefona ku iyi nimero kuko nubundi size ndaye gutelefona ko kayitanga wowe yiha wese no ubona afata sawa nta kibazo reka ntingenda nitegure hanyuma ndaza kuza ni majahe oya ntaho nzi n'ukuri sawa aho ndahaze aho ndahabona nta kibazo murakoze rero sawa merci Wewe walikwana? yarijewe. Wewe walikwana? Ni jana ikunda Umushanze. Wewe walikwana? Utumwanya watu musi mwana jumwanya muri kumuna papa. Muza kumera musa kumenya gusa amatama byimbe. Hariyo. Oya sibijyanye. Soka dano. Singo musi byarara nakubwira. Ndagusabye ndakwinginza ndakubwira. Ndakumena amaso. Nama nakubwira. Umviriza. Hani singo. Hariyo. Ndakubwira ikintu kumwe. Dano ni musi cyane nakubwira. Hari ndasubira ko ibi. Umuntu yaguhaye nimero yanje kandi tuzobifana papa ibi bintu. Kuza kunyesha umwanya ningene banesheje umwanya ku kazi hashika naterewe ngo baze kunsaba byo wansaba mushenze ndayazimije no musi no musi navyuse nabi ndashaka ikintu dufashanya kandi ico kintu nawe gifisemo intere ndetse nakundusha kuko aje na munsi ndabayeho mbwa wewe nta kazi ufise ntugitsiki tukisemo intere twese mbwa ndashaka kugira ikintu mfasha nubone tuba muri ano mazi uburyo buya natwe turashaka kuba dufise etaje twaradugije ama etaje nk'abandi ejo warabonye abashitsi baje ngaho n'abasore babiri babonye ngaho ejo Okay, bariya n'abakorege banje turakorana. Muga rero sasa twako tuvugana ku kibazo cyo ku kazi. Turasa umuntu ku kazi atubangamiye uramuzi wa mushefu wacu yamaza nga kandi amanda kubona muri ko muraganira ni yaje atasanga atariho ndi amanda kubona hajya muganira muryohewe. Urabona ukuntu higira umuntu ari janti byatari. Hajya mugani wibaze ngo jengwe ni yaje nga ngo birandyohera. Urazi kiba dukorera ku kazi. Jiri kintu shaka. Nukudufasha idiri yo kugira tumukuze mu kazi kuko natwe dukorera ikibi ubu natwe tuba twarabaye abahegwe ngaha mu muji mugi kiba dukorera kirarenze yigira umuntu sino kubwira je nta birebire gusumenye yuko atubaniye nabi bajya batipe dukorana ejo bari baje ngaha twariko turiga uburyo bw'ukuntu twamukuza ku kazi kuko aratubangamira nta terambere tuzogera ko tugikorana n'uye ikintu twafunditse cyo kugira tumukuze ku kazi kugira natwe dufata akayaga tworoherwe natwe turonke dushikirwe nk'abandi twashatse gukoresha wewe tanzi uti gute urabona wowe ko mumenyeranye haro n'ukuntu nyene urabona ko kwiyegereza cyane kumwenye nari umugenzi kugira kwiyegereza nawe uzogenda umusange mu biro kuwa kane twaragipanze kuwa kane bari mu biro kandi nta kuwa kane biba vyoroshe nyene ukuntu uzogenda umusange mu biro uranyumva neza umusange mu biro
mwe nyene nama mbona mucokozanya aho mu ntebe ngira mama wanje bariko aranakoresha mbe n'umugenzi wawe umusheri wawe oya mugenzi wanje bisanzwe umugenzi uzogende oya ndabizi sivyo gusa nyene ndabona ko mumenyeranye uzogende umwiyegereze umwiteresha udukuru umuseduize ucubibona nawe uraciye ubwenge uri umwana akuze apana ibintu vyo kuzezeta kuko nawe nibaze ko imisi umaze muhira ntiryoshe imisi umaze ushomere umuseduize mwigire ku tuntu ererere urabibona hama nyene wewe tuzoba twavuganye hari umuntu azoba yagutinze muri bajya batipe twari kumwe ejo aguha akasinyi ushuka minduruka agufashe ku nguvu twese tuzosha duhuruduka tumwagirize kwiyongesora n'abandi bamaze kubitubwira ntituvyemere mugo tumwifatiye uri kurigirisha ivyo tandukanye abana bo gukora kimuzezeta nje numva abantu kuri nzo imyaka umaze muhira mu nzu yanje ugira siyo utazibeye ubu nari ndakweretse ukuntu uronka amahera mviriza mwana wa mama ivyo bintu bamwigirisha vy'ubwana mu mutwe ntushaka kubona ko ukuze none imyaka umaze muhira umviriza nari ndakubwira umenye yuko bari abantu bose tubona asa amahera bari abantu bose tubona bagize ico bashitseko nuko bagize ikintu bakoze erega n'Imana ntiyo gufasha nawe utifashije bisaba nawe ushiremo agatege kugira ugire ikintu ushitseko nukuvuga niyamara kuhava wowe nugira umutima w'ikigabo nugira umutima w'ikigabo niyamara kuhava nukuvuga uzoronka akazi nukuvuga hari amafaranga twebwe atublokera twategezwa kwa turonka tuzoyaronka nawe uronke nawe ushikirwe nukuvuga na university warifuza kubandanya uzoja no kwiga no muri Kenya ugende kwiga ahantu ushaka uzoronka boxe y'ahantu ushaka ufise amafaranga uzoja kwiga aho ushaka we gusa udukorera iyo diri ucuhita uronka akazi ucokere mu kazi ukore uzoraba ukuntu tuzosigara twinjiza amafaranga ateye ubwoba niho uzoca umenya ko twari twaranizwe yo uko nyene kandi umviriza ndakubwira umeje ndavyemeye umugani rero je numva ngo sinzoshobora gusa ntaco hica ubwoba sha ubu nubwo umviriza navyemeye wowe urazi nk'uko ntushaka kuja kwiga ivyaha mukora birenze ivyo atani igihumbi bibinshiriza ivyo naco gira ivyirengagiza hawe nawe rero ico sinicaha guhana umunyavyaha ko ntari caho reka rero ndakubwira reka ubwo tuzobikora uko burya mwiza umugambi mwiza hewe urazi imyaka yamaze imisi nicaye aha ari ukoze ivyambara gukoropa reka sha naja gukora amafaranga nosa nk'abandi erega nta n'umusore gutumbera ngo aze kukuresha abona atakintu zo buri kurinjiza zo umugore wo kwicara si byose nakarujya ntiyombereye umugabo imisi wicaye burya wewe nta musore umaze kuronka yabusa akazi mba namufise ndazi ko mba nubatse urwawe sawa rero kerebuka kora akazi neza reka rero ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye gukora tuzobikora uko kandi Imana ifasha ubifashije erega nawe utagize agatege ngo ugire ico ukoze wumva uzoshikaye reka sha navyemeye uzodepoza n'ukuguru bukumire ko irigura yerera mu muji none suko reka sha kandi urose ahantu uronka akazi facilement ahubwo nkora atabirebire yo ndurankunda dusanze ko nyumvira ko notera imbere nandi yo merci reka sha tuzobikora uko wowe rero turagihejeje rendez-vous ni jeudi wirikwa nkana cyo uriko urakora nzosha ndagutelefona cyo dusanga ku kazi cyo tukwereka ukuntu byose bigenda zobwihejeje okay nta kibazo yegusha yavyemeye twavuganye yemeye isigaye urumva no kuhahurira kuwa kane mwe muzotonda muzi yuko muje kwidiri yemeye no kuvuga bya bintu byanyu byo gufite inata mutabaye hafi mumenye yuko ibara ritogwa kuri jewe gusa mumenye yuko namwe byo bakwega no kuvuga no kuba magabo muzobe muhari kandi namwe nyene muca mubona muri abantu bakuze sawa
amahoro mama. Ni sawa nukuri. Urakomeye. Ego namwe mumeze neza. Je ni vyiza ariko y'amarasi cyane. Ikibazo bimeze gute? Aho ubona ndiko ndiruka ndoye kwa muganga kuraba umuntu agwaye igihe kirekire muvyara wanje agwariye mu bitaro agwaye igihe kirekire maze iminsi nsurana mwiri barabara bamuciye amafaranga menshi ngo azoje kwivuza hanze rero amafaranga yarabuze ngenda ndaterereza inshuti umugenzi ndaba ico bomfasha hanyuma naringiye kwa muganga ntwaye ivyo bamaze kunterera ubu rero ubona nico gituma ubona ndiko ndiruka none weho ntaco wodufasha Sha cemere mbona bigoye vyino misi ingwara zabaye indasi aho uca hose abantu ibana baragwaye n'ingorane gusa mugabo je nk'ikintu mbona nufasha nuvuze ngo ni muvyarawe uyuhe rega hariho muvyarawe nzi sinzi ko ari we yoba agwaye muvyaranje w'umugore sinzi kumuzi ni umuntu nyina wa muhungu twigera kuba turi kumwe wono dukunda kugendana muhungu gutya muto yirabura uramuzi tuyarigeze guhura turicarana umunsi umwe turi kumwe hamwe hariya hirya ndamubona igereza aho nje ndamubona okay ni nyina wiwe rero burya gwaye igihe kirekire twarirutse ahubwo nawe ugize ishusho bonye urabico wamfasha mbere binashoboka uze tujane tuje kumuraba cya burya twari kujana ariko akanya ntikanyorohereje mfise umuntu ngiye kuraba aho hirya ahubwo ikintu mbona nokora reka ndabe ndayabika no muri karanga muntu aho bukene bwarasa baraba akantu wogira niko tungana nyihangane ndumva n'ingorane kabisa urakoze cyane mwene data Imana iguhezagire ikongera umugisha cyane aho ukuye Imana ibandanye kuzuriza reka ahubwo nyaragase mbona n'ikirere gisa nabi hagihe imvura yo hava inyagiye kandi nawe iyo ugiye bikugendere neza Imana iguha umugisha sawa rero tuzosubira reka ngende ndanyaruka kandi mukomeze kwihangana azokira Imana iramubona oya Imana izobikora sawa waje kutegura mbiriza rero nze ku mukobwa w'intwari bimwe byo kuzempera wigira intare kazi turagiye turabifunditse wowe kujya twabivuganye nizere ko atagiheduka nta gihinduka ni kujya nyama sawa mugasha ari baciza je mbanje nkagenda uze kuza inyuma yanje vyitwe kwa ruje utembera bisanzwe ko ntuko ntidukorana ntidushaka kugira rimwe wewe urumva isamaze gato uraza kuza hanyuma okay nta kibazo nze kuza nca ndagutelefona sawa kubera kabisi bameze uko kubera ko umuntu adashobora kwiyumvira yuko ashobora kurondera ivy'isi no kwica abantu akabica umugana w'amaherezo no gupfa kandi akabisiga ngaha ku isi birababaje Karibu. Wageni sana. Karibu rero. Sana. Katira ngaka. Ko wicaye kure none. Tara ngana ni bongo. Ariko amayisi n'imishene tutaza kundaba. Mama kuri imisoro kwa bangavye amazi misi mbiki. Neza bakore. Nanda yafunguye. Kanyana yari kukwandika. Sipa ko
kandi mtakira sana kushika huko. J'avais. Merci beaucoup na vraiment on me soit dit. Merci. J'avais. Nyinshi ndakwiyumvira mugana navugana nakuronde kuri telefone nakuronde kumugoroba ndakurondera ndakubona ndavugana n'umwana ari mubiki murahise kukushika telefone shiri nayikugurira kugira ngo wowe uyikoreshe nta mpamvu ibihari yo kugira usige telefone nakaye kazi kaba kagufatiriye kugira usige telefone mbana ukeneye ifu kumenya wose ndagukeneye ndakuronga désolé Umvanisha gusubira kubona kandi kikari kamino misi gusa ni kubera mbafise akaneza neza kuba nyine n'umwana yawe to message nyandikira kuma vrai kuma gusa numvanisha kuba hafi na kuba no mwanya gusa ni surprise mande ndagushaba Bonjour, ça va monsieur. What? Yakwemye aje kundaba yaraje kundaba arambeshera arambeshera no arambeshera ariko arambeshera twakicaranye twari nasangira mu masaje no bigara kandi byo yari yapanje umviriza nababwire manze munyumvirize yakumbiriza kare urimi gume rukamicyo ishati yafunguye niko kuvuga ngo yikirisha ishati yayifunguye avuga ko haraka yasho yashitse niwe yagufunguye cyane wowe wenda kubaza ikintu ishati haraka yasho yari umukozi wa sumukozi wa ni mugenzi w'umusheri wa waje yashitse mu biro no manze umviriza oya manze umviriza urimi gume rukamicyo sinjora kubyemera twari turi kumwe kandi twari turanasangira deja mwasanze riki yashitse mu biro gute yasanze aje nk'umukozi aje kundamutsa nariko nkakumwakira none ariko arari ivyo onye ivyo ni cyari karigirisha none hari ikintu wasanga ndiko ndakora hari ikintu kimwe wasanga ndiko ndakora ni wasanga ari yasho uwo ari ubibona no cumira gute ko aranambaye icyo mpunzi zitavuze nazo ziri hajije siya mpunzi yashitse zikora ngo hari yasho umviriza ni mu ntahura nari narakubwiye kuzogaragara kandi bigaragara ko yari mushaka kuba mwapanze mwebwe ibyo byose nshobora kubyemera nari narakubwiye kuzogaragara misi yose zogaragara yiri wanje hari aho twahuriye nawe wote hari aho twahuriye Umusore ni sawa uyu muntu umufaniki yewe n'umuvyeyi wanje ndiko ndagerageza kuraba ku bipimo ndiko ndabona umenga ubuzima bwawe buhagarariye ngaha ndabona umenga yabagiye muri koma ariko wihangane bituma bashobora no kubandana uyu muganga araba umupime muganga urabe neza muganga muri koma nyene musore ihangane musore garukana urabiye kumana ko wiruka Namusije muganga yavuze maru. Muganga yavuze. Mama yacikanya kandi yose gaje no muri koma yo. Je byabaye. Ngo tugende turabe. Usanga muganga nona muganga ko araje kuhamagara ngo tumubaze turabe. Tubanze turabe. Muga. Muga. Amahoro.
ibintu bibaye n'ibiki. Uyu muvyeyi ku bipimo ndiko ndabona umenga imwe mu z'abazima zisa n'izamuvuyemo yoba ari muri koma, ariko murindire gato y'umwihanganye dogiteri niwe asigaje gutanga inyishu ya nyuma. Sawa, reka ndavyirabire. Mungu wanje we. Muga. Jewe urondera dogiteri waruvuze aturabira umugwayi ukuntu ameze. Ariko jewe ndagarutse undemeshereze n'umwana ndagarutse gato y'insinzangiye. Sawa nta kibazo. None kubera iki Imana abisi bameze uko? Kubera ko umuntu adashobora kwiyumvira ku wundi, umuntu wese yumvira ku vyiwe gusa? Kubera iki nagiye kumusaba ubufasha akabunyima, naja no kumuburira kanka ngo ngiye kumusega? Kubera ko abantu batiyumvira yuko bashobora gupfa ivyo barondeye bigasigara biraribwa n'abandi? Mana, gira ico ukoze kugira ngo natwe tumere nk'abandi. Ariko urya rugabo ndashobora kuruburira. Kandi ijambo ndakubwira urizirikane, umuntu niyakugirira nabi ntuzokwifuze n'umunsi n'umwe canke ngo urote kumwitura ikibi. N'Imana urazi ko itakwigisha gutyo. Ikintu no gusaba kandi nongera nsaba Imana yaremye ijuru n'isi izokugururira inzira aho uzoca igukuburire. Mama yampaye impanuro nziza, kuko gukora ikibi ntawe bishikana umuntu atari mu rupfu, ariko iciza gikora umuntu mu rupfu kikamushira mu bugingo. Burya irya nama bateguye yo kumukura ntushobora kugenda nkasukamwo mabisi, ubuzima bwiwe bukabandanya. Jewe Imana ikazonyihembera mw'ijuru, ibisigaye bikamusha. Mbanje kubaramutsa, ndabaramukije cyane kandi ndabashimira ku kigoro mwakoze mukitaba inama. Yego hama cyo tumenda bakoranya ngaha murakize. Jewe nk'umukozi yatumwe na company twafashe ingo yuko uyu mugabo atarezwa kuva mu kazi, ko murazi ibintu yakoze, ibintu bitukisha aka kazi kacu, sivyo? None hemwe nukuri je nkibyumva narumvise byaransize. Rero uwo mugabo atezwa kuva mu kazi, kandi iyi ngingo sije ndayifashe. Ya harakozwe inama kuri uyu mugabo. No, ivyo ntibibaho. Ushobora gufata ingingo mwenyene kubera iki? Kubera ko ije mutigeze mu mijambo. Ivyo ntibikunda. Ntimuzi ko umuntu ashobora kubesheka? Ivyo ntibibaho. Mushobora gufata ingingo mwenyene muri abakozi bo ngaha mugaca mumbwira ko mukaza kundendereza ivyo mundendereza, mugaca mwibaza ko jewe nani ataja mushobora kuba mfise. Nyakuba, uwo muntu yabikoreye turabifitiye icemezo kandi ari ngaha hafi turashobora kumuzana. Nukuri nyakubahwa, nta kumubeshera kubayemo. None karashize ingani yemeze yuko abakozi bose bo ngaha bomubesherera rimwe bose. Ivyo bintu jendi yaje wiwe narinze amakuru menshi muga kubera ndi umuntu wibanga nahora nihorera. Burya ubu niho vyari vyaturenze, harageze igihe umukobwa arakoma induru tuza gutabara. Nibaze ko n'abakozi bato bashobora kuba baranabibonye kuko twarahuriye tuja gutabara. Ivyo bintu vyarabaye nta karenganyo karimo, kandi mwibuke na cane ko tawe wemera ikosa. Ivyo ntibikunda. Kubera ko nama nkora amakosa misi yose mu kazi ukamubihora, bigaragara ko nawe twadusangiye amafuti.
oya nta makosa twari dusangiye gusa nuko nyene uri umuntu akuze udapfa guhuruduka gusa nyene twabona ibimenyetso mbwa nta cemeza kigaragara twari bwibonere ariko ubu twarose cemeza kigaragara umukobwa aradutabaza arakoma induru none usanze abantu mu biro ukabona umukobwa yatekereje hari ico wovuga ariko twarose cemeza kigaragara umukobwa amaze kwikomera induru cabaye kigaragaza cotuma umuntu n'ubwa mbere ntikwaba ukumufukira ariko twabura uko tubishikiriza kuko umukobwa yari guhava twigarama ariko ubu yarakomye induru ahubwo rero tatumuzana nawe nyine aravyemeza eda ibintu ntibibaho nta nuko binumvikana gatoya n'uyu mubwenge cara ngaho wicatumye uza ngaho urakizi gira ico uvuze nyakubahwa ndakizi cyane byamusubiriye kunyibutsa ibyahise umugabo ukwarangiriye nabi ruramuhotera ruramubaza cyane stop amara yahagarike icyo nashaka kumenya nakimenye ingingo yarafashwe wereka kumira ukuri kurambika reka kwihuza mushobora kumujyana uje kugira habaye mushobora kumujyana habaye himuhira kutambarira nibiki uje kugira ikingara shefu banza umurusha kakari uwo n'umukozi wanje wo muhira sinzi kimuzanye ngaha mugambira asanze akazi sinzi ivyo arivyo mumbabarire n'ukuri ngende ndamumviriza indira gato mabuja ndakwisabira ijambo ntabwo ari ibibazo byo muhira ariko n'ikibazo cyo ngaha nyene sawa nimba ari ikibazo cyo ngaha kivuge twumve mabuja mumbabarire cyane hari ibintu bishobora kuba mu mutima w'umuntu hamwe umuntu atoshobora kubyigumiza bikadudubiza umuntu akagira igisebe ku mutima hamwe yumva yadundumiwe hamwe hari iki umuntu atoshobora kwigumizamo mu buzima kuko icyo kintu cigumijemo nico cyonyine cyo guturiza uko yoba ari nk'ibomba umuntu afise mu mutima w'umuntu ndakwinginze munyemerere mvuge kino kintu ndafise iciyumviro tworaba nk'umutego tumutega utuma afatirwa mu ikosa ubanza kuba gwiciye kintu ariko ndiyumvira icyo cyumviro cawe ni sawa kabisa gato nibiki uraza gukoropa hariya abashitsi uduza amaguru abashitsi ubahonyora ugira ibiki ivyo n'ibiki iyo ndero we wayikuye nabonye umenga abwira indero kandi we nama nakubwiye aba bahungu bavuka igaje nabonye umenga niwe uraza kutakorosha kare uza gukoropa abashitsi ubatarukiriza amazi birato babarira basi ngo urufasoni rwawe naho iyo ndero nka kandi urazi naba nabikubwiye uzoyibana hariya uyu mugabo ariko ararengana ni kenshi naje ngaha kumuburira bikanka ko ndibwinjira umunsi umwe narinjiye yagiye aramburutura hanze nagomba kumubwirira ijambo ndafise ivyemeza ngaha vy'ukuri yuko uyu mugabo ariko ararengana nkuko yatanguye kubikubwira je ndi umukozi wo mu nzu iwe uwo ndamukorera mugabo iki ni ikintu capanzwe n'aba bagabo nyene ubona ngaha aba bose ubona ngaha bose bari kumwe bariko barakivuga wanashima ngiyi ni audio jewe nabafashe yicabona cemeza yuko by'ukuri ibi bintu babivuze niwumva ya majwi atara yabo ucumenya je yuko ndiko mvuga ikinyoma ko bisanzwe nuko bimeze no abakozi bakandi ko bimeze hari ikibazo gufata iyindi ngingo
mahoro cyambere manje gusaba imbabazi kuko byarashize ujya munsi ndakubwira nabi bivanye n'ukuntu nanje bwanje nari nimeze neza nazikubwiriye kuva kijya gihe kuko nta muvyeyi atagira imbabazi. Ndagushimira muvyeyi wanje. Hama ikintu kimwe cyari kinzanye burya sinteba ndihuta kugira narinje kugira ngo nyereka aho umuvyeyi w'umwana gwariye kugira ngo ndamufashe. Yego mutama twereke gira ningo bizogukotsa. Igereze ngaho. Wewe wanga gufasha umuntu akiri muzima ukaza kumufasha yapfuye. Ujya muvyeyi burya yitavye Imana. Yapfuye? Yego. Urabona hatuvugana. Je nari ngiye kuraba n'umuntu aza kumufasha gukura ikiziga mu bitaro.